Mwese muriko muradukurikirana turabahaye ikaze mu kiganiro Intwaro Nziza. Intwaro Nziza ni ikiganiro mutegurirwa n'igisata kijejwe kumenyesha amakuru mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano. Mu kiganiro cy'uyu munsi tubashikiriza ibijanye n'ikiganiro abamenyesha amakuru bagiraniye n'abene gihugu inyuma yaho nyene icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi yarahejeje kubashikiriza icese babura amatari b'intara hamwe na ba musitanteri b'amakomine. Nkuko mwari muhejeje kuvyumva, inyuma yaho nyene icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi yarahejeje gushikiriza icese babura amatari hamwe na ba musitanteri b'amakomine, abo mu gisata kijeje kumenyesha amakuru mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano baragiraniye ikiganiro n'abene gihugu mu ntumbero yo kugira ngo bumve ico abene gihugu biteze ku ndongozi zari zihejeje gushikirizwa. Bakaba rero batumenyesheje ko biteze impinduka nini cane, ngo na cane ko mu ndinganizo nshasha y'igihugu yo kwegereza ubutegetsi abene gihugu bizotuma biborohera gushikira ababarongoye batarinze gutama. Bagasaba ko indongozi nshasha zobagendera kenshi mu ntumbero yo kubaha impanuro n'inyigisho kugira ngo babandanye neza umugambi w'iterambere barimwo, kugira ngo bazoshikire imbonakazoza y'igihugu ituroresha kuri wa mugambi umurundi wese azoba afise umwidegemvyo mu bijanye n'ubutunzi atangorane. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu majambo yagiye arashikiriza igihe yararamutse ashikiriza icese babura amatari b'intara hamwe na ba musitanteri b'amakomine, yahamagarira indongozi zishasha kuza bariyumvirira abene gihugu, nayo abene gihugu bagahamagarirwa gushikirizana ntavyo ivyo bakeneye mu iterambere. Ubu dushaka yuko koko abene gihugu bashikiriza ivyo bakeneye mu iterambere kandi bakabibwira abari hagufi. Nico gituma nagenda bakebure mwebwe ndongozi muri ngaha. Ntituraheza kugena mu mabanga, murumva ivyo bisata vyose biri mu ntara, ni mwebwe buca mu birongora. Tubasabe rero yuko mutosubira kwiyumvirira mwebwe, mutangure kwiga kwiyumvirira umwene gihugu iminsi yose, naho woba wikanguye mwitiro iyumvira uti abene gihugu bakeneye iki nobakorera. Ntihagire uwiyumvira ivyiwe gusa, imbere ya vyose uri ndongozi ubanze wiyumvirire abene gihugu bakeneye iki. Ubonye rero ico bakeneye uzoheza ukibarangurire. Ibizobananira kurangura mu ntara muzoheza mubishikiriza urwego rw'igihugu, duheze twese turabe ingene twobitorera umuti. Iyo yari inkebuzo ku ndongozi nshasha, ntizihave zibaza ko zije gukora kumwe zahora. Kandi noneho ndabimenyesheje namwe bw'abene gihugu muvyumva kugira ngo muze mushobore kubakebura muti ibi uri kurakora sivyo twari twavuganye. Ubu rero reka nje kuri mwebwe namwe bene gihugu. Buramatari nabimenye, ntaje kurongora intama, aje kurongora abantu baciye ubwenge, abakozi. None rero mwebwe namwe mwereke Buramatari ko muri abakozi koko. Mwese nta numwe adakeneye gutera imbere. Kugira utera imbere utegerezwa kuraba nawe ico wokora. Abene gihugu bakaba barashimye uwo mugirwa wa nyene icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi yagizeho gushikiriza ku mugaragaro indongozi shasha. Je navyakire neza cyane, na cyane mbanje gushimira umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, se Barundi,
yashikije amajambo meza kandi amajambo yankoze ku mutima shimashimana nicaye yatanguye kuvuga numva amaso zarakorotse ko ibyishimo n'amajambo meza yavuze kuturemesha ego twavyakiriye neza ego twashimiye cyane nyene icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi ukuntu ariko araturoza indongozi zimeze neza kandi twashimiye n'impanuro yaturonkeje batubwiye ko twogira isuku tugakora n'ibikorwa kugira bikunde twiteze imbere tugashima n'ihangiro nyene icyubahiro yamariko aratubwira yuko twokurikirana imbona kazoza ya 2060 na 2040 nakanyamuneza na cane cane dushimira Imana kuko igihugu cyashize Imana imbere niho dutegezwa guhera dushimira na nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi ciza tunamushimira ko mu bikorwa beje kubera ngaha yatuganirije akaduha ivyiyumviro n'ingene twoshika ku mbona kazoza y'u Burundi bwifashe 2040 eka buteye imbere 2060 tukaba tubona mbere tuhimiriza tweretse yuko tutazorinda gushikiyo hose tutaratera imbere muri kino gihugu rero twishimiye ko indongozi zihari zadutumye ko tukaza kuri kino gikorwa hama turiteze neza iterambere muri kino gihugu cyacu cy'u Burundi ndetse no muri no ntara ya Bujumbura yagutse bakaba baciye batumenyesha ko biteze impinduka nini ku ndongozi shasha na cyane ko babegereje ubutegetsi ego ku ndongozi shasha yejeje kuronka dushikirizwa ku mugaragaro tubizemo icyizere kinini kandi cyiza gikomeye kuko kuva mu ndinganizo y'igihugu ubu intara zaragabanijwe mugabo hagwizwa amazone bisigura yuko umwenegihugu mutoya bizomworohera gushikira abamurongoye bitagoranye kuko ubu hari n'ivyo nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yavuze nk'abandikisha ubugeni nk'abasaba impapuro zirya zahora zitangirwa mu makomine ko nyinshi zizogenda zitangirwa muri zone iyo ni intambwe izotuma twebwe abenegihugu bato bato tworoherwa gushikira indongozi zacu kuko hari nk'abo basanga baba kure ya komine zirya komine za kera mugabo begereye zone ico ni ikintu caje kudusahiriza no kudupfunyiriza urugendo bizotuma natwe abenegihugu twiyumva mu gihe indongozi zacu zizoba zihe zituje imbere zitwerekeza n'ibikorwa kandi tuzomenyana hafi na hafi ko na ibyo bikorwa bizoba bikorerwa hafi nyene y'uburongo y'ubutegetsi ego je navyakiriye neza kandi n'ivy'akamaro kanini kuko kuronswa indongozi shasha tuba tubiteze ko byinshi cyane nk'umukenyezi sanzwe ndi umukenyezi aserukira abandi ku mutumba jewe nabiryoherewe cyane kuko cyo tubitega koko bazohagararira cyane agateka k'umukenyezi baturinde guhohoterwa n'uwo ari we wese murazi neza ko abakenyezi duhohoterwa haba mu ngo haba no mu kibano abakenyezi turakunda guhohoterwa kubera agakengerwe cyane turi ba nta magara kandi turi nta nguvu dufise nta cyane n'abapfakazi barahohoterwa bakakengerwa cyane ugasanga umupfakazi ahantu ari kandi naho yoba yishoboye ugasanga umengo nta jambo ariko araronka ahaherereye nibaza ko izi ndongozi shasha turonse nibaza yuko impande zose zokwicarira ibibazo bikunda gushikira abakenyezi tubiteze ko iterambere ryiza tubiteze ko boturosa ibyo dukeneye mu bisanzwe na cyane bakatwigisha imigambi myiza yo duteza imbere kuruta uko vyahora bakatuhimiriza gukora ibiduteza imbere kuko ubu nta muntu akizerinze twese kugira ngo badufashe dukeneye nk'akabuto tukabasaba ibyo byose bakabiturosa icyo tubazeyeko yewe nk'indongozi nshasha icyo ndazitezeho ndashaka bakore nk'uko bahora bakora hariho byinshi abanyagihugu tutahashikira
turiteze muri izi ndongozi zishasha zashizweho cyane cyane burumatari w'intara Bujumbura nuko dufashe mu bijanye n'ingo mu kibano mu masentare ndetse no mu bindi buzi bwose bwa buri munsi ndetse no mu masoko dukoreramo usanga dufite ibibazo byinshi ariko usanga ntibishika kure nk'uko tubyifuza twebwe nyene eko tuziteze ko ibintu vyiza nk'uko bagiye barabivuga basanzwe ari abahizi nk'izi ndongozi zari zisanzwe zishoboye n'ubundi nk'uko bagiye barabitubwira tuzofashanya kuko turi kumwe twese birashoboka bakavuga ko hariho ivyo bashaka ko indongozi nshasha bari bahejeje kubashikiriza zoca zihutira kubakorera. Twebwe nk'abene gihugu ikintu ca mbere twifuza ko izi ndongozi nshasha badushikirije zoca zihuta kudukorera nuko zotwegera nyene hariya mu kibano nk'uko nyene ishubahiro umukuru w'igihugu yabibategetse bakatugendera kenshi kugira ngo baduhe impanuro n'inyigisho nyinshi kuko twari dusanzwe turi ku kivi koba ukutwibutsa baduhimiriza kugira ngo tubandanye mu iterambere twarimo na cyane cyane ko muri Butanyerera ikintu twashize imbere ubwa mbere turiko turakorera kuno munsi ari gitegwa civoka tugasaba ko bona dufasha bakaturonderera n'imiti yo kuzatura gipompa kuko hariho ukuntu tubona ko iyo zishuritse zihunguruka cyane nimba hoboneka imiti yo kuzipompa bakaturonderera n'imiti yo kuzatura zipompa kugira ngo turabe nyene ko zozodufasha muri kazoza. Twebwe ico dusaba indongozi nshasha nuko nkuko nyene icubahiro umukuru w'igihugu ahejeje kubadushikiriza kandi akaturemamo icizere ko yabatoye abizeye kanatsinda twari dusanzwe tubizeye na twebwe kuko buramatari wa Butanyerera yarasanzwe ari buramatari w'intara ya Kirundo tukaba tuzi ko amwizeye kuko yari yabikoze neza ubwa mbere none rero ico dusaba nuko nkuko nyene icubahiro umukuru w'igihugu yabidushikirije bo tuba hafi by'ukuri mwiri terambere nkuko twashizeho ikicivugo yuko atagusamara tegezwa kujana nibihe bakatuba hafi cyane cyane bakadushikira twebwe bene gihugu bato bato nkuko umukuru w'igihugu yabisabye bakadushigikira mu migambi y'iterambere cyane cyane ijya mito nyene dufise kugira ngo izidushikane mwajya terambere twiteze ko tuzoshika ko mu 2040 igihugu cifashe mu 2060 igihugu giteye imbere. Ikintu je nipfuza kubganje twifuza yuko yogira ihinduka ryiza bakaza ari nkuko twumvise umukuru w'igihugu agiyahimirije abahimirije ica barondera ko yuko ari terambere boshobora kuza bafise iterambere rikomeye ibitakozwe bigahingurwa nabo kugira ngo bikunde iyi ntara ya Ngozi ariyo Butanyerera kugira ngo itere imbere n'iyi komine yacu hanini yacane ico nashimye cyane ndashimye kubera kuko yavuze ivyerekeye iby'iterambere ry'ikomine n'iyi ntara turasabye rero burumataraje akorera umunyagihugu nk'uwikorera adukorere natwe tuzomuyoboka kandi tuzomujya inyuma kandi turamwishimiye cyane amwishimiye cyane naryoye kumwumva no kumubona nahora ndamwumva cyane ndanamubona ariko no munsi nanezere gusumba uko nahora ndabona ko turi kumwe byose bikunda kandi birashoboka shima byaratanguye suko ngo ni ndongozi zishashize kubitangwa ahubwo byaratanguye tubirimo turibaza neza yuko niyakora n'abanyagihugu natwe tukamuja inyuma tubibaza ko byose bizokunda jewe guhera uyu mwaka nyene guhera no munsi ndabivuze namaze gutangura ubwanje n'ababanyi banje hari amasosiyete twamaze gutangura kujamo ajanye n'uburimyi n'ubworozi ndazi ko bizogenda neza nidukora turi kumwe twese dushize inama n'umutima ndazi ko bizokunda twaramaze kubitangura mu kibano turimo turarondera amasosiyete tugakorana kandi turabona ko bigiye kugenda neza muri 2040 na gushikana 60 turabona ko abanyagihugu bose bazoba bayiho neza ibintu bimeze neza barashimye kandi kubanye n'icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaragarutse cyane ku kijanye n'igisata cy'ubutungane bagasaba ko indongozi zokurikiza impanuro yabahaye. Ico catunezeye cyane hamwe bagikurikiza nkuko akivuze numva twese tworonka amahoro ico abagikoze natwe byo duha amahoro mu mutima tugatekanirwa kuko urumva namwe bagifise ingorane afise uwo yitura akamwakira bataravye ngo turabe umukuru canke umuto bakatwakira twese nkuko tungana yego
jewe mbanje gushimira Imana mushobora vyose iduteye iteka ikaba iduhaye nyakubahwa umuvyeyi wacu nyene icubahiro umukuru w'igihugu ewe aragahezagirwa izina ryiwe ndayishimiye Evariste Imana izokwame imuha umugisha izokwame imuhezagira atuzaniye iteka twari tukenye twari tubuze rijanye n'ivy'ukuntu ubutungane yavuze ati bukwiye kumanuka bukatwegera kushika hariya hasi nanje rero nk'abandi muri abo batowe mu bahuza rero muratubwiye ati none muri ibi by'ubutungane mubona ho kogwa iki twebwe kubera baradutoye hanyuma nta nyigisho zikwiye twigeze turonka zitwereka ikwimba mu mizi icyaha n'amatati none twasaba uwo muvyeyi wacu atwigishe batwigishe turonke inyigisho ahubwo badushire ku ishure twige turonke n'ubumenyi bukwiye kuko nk'ubu turaraba iyo turiko turahuza abantu hariho abaca biyumvira ngo bajya ngo ko ngo atamashuri ata certificate ngo bigiye hehe mugabo Imana mushobora vyose ikaduha kumenya ukuri hanyuma rero ukasanga bigenze neza nk'ubu nkaho duherereye imanza nyinshi ziracibwa zigahera ugasanga nizirinze zunguruzwa emwe uwo muntu aba yabaye ikinani canke ni bwa bumenyi bundi bw'impinyanyuro tuba tutazi none rero murakoze uyu munsi sinzowibagira n'ukuri tubonye iteka Imana itwururukije umukuru w'igihugu akaza ngaho Ingozi Imana iramuhezagira tumwifurije kurama tumwifurije kuzobona ivyiza byiza mpaka iyi mitima irushe iyi mitima igowe na twebwe abakenyezi twari twabuze iyo tuja twebwe akaca dushiraho kuba imboneza hariya ku mitumba muri rya ntahe Imana izomwibukire ko azobisange no mu bwiza bw'ijuru n'abana biwe n'uruvyaro rwiwe nabuzukuruza bazabone ivyiza byamuje mu bikorwa vyiza bagiye badukorera no kudukoresha Imana nibahezagire abene gihugu basaba kandi indongozi shasha guca babandaniriza aho abandi bari bagejeje ibikorwa vy'iterambere mu bisata vyose nk'uko nyene icubahiro umukuru w'igihugu yabibasavye hanyuma ari ikindi turasaba twebwe muri iyo zone umukuru w'igihugu wacu sokuru yabandanije murazi yuko yari yaravuze yuko atamusozi n'umwe atamutumba n'umwe utazogira amashuri twebwe rero muri iyo zone ya Makaba hariho umutumba utararonka ishure uwo mutumba rero wa Nkero ni umutumba witwa Nkero ni umutumba wa mutora cane matora wa mubo wa mbere aha muri komine yacu ya Ngozi ariko mugabo ayo mashuri twarayabuze yuko boshobora kuyatwubakira mugabo nk'ubu twumvise iyo jambo umukuru w'igihugu avuze nibaza n'uyu mustanteri mushasha tushoboye kuronka ivyo bibazo byose nibaza yuko azobicemura mu gihe tuzoba twimubwiye tukamwegera tukamubwira ibikenewe kandi akatwegera kaza ngaho muri iyo zone ya Makaba kuko iyo zone ya Makaba irimo ibirometero byinshi kugira ngo umuntu ashikeyo kuko n'ahantu uzunguruka kuko hariho igikinya cyakingiriye urino ntushobora kuhabona nico gituma ari twashaka yuko nkuko twumvise iryo terambere umukuru w'igihugu ari karavuga yo dushikira ari muri zone ya Makaba tukaronka amatara kuko twarayasavye tukaronka amatara hanyuma ari tukaronkana n'intuzenya n'ishuri ry'umwuga kuko hariya muri iyo zone nta shuri ririho ry'imyuga turakeneye yuko tworonka n'ishure ry'imyuga hanyuma ikindi kandi twoshobora gusaba hariho ikiraro gishobora kuba kijabuka muri komine Muhanga kijabukira kuri umusozi wa Nkero y'imigenderanire kuko nyakiraro giserukira muri komine Muhanga kuri komine none carabomotse ico kiraro rero carananiranye komine turayiturako bagaca bavuga yuko komine toshobora kucubaka ubwo rero nta munyagihugu ategerezwa kuko twashora utuntu muri komine Muhanga nta ugendayo urumva rero ngaho hantu haraduteye ibibazo bidasanzwe
Egome twebwe abo mu ntara ya Burunga twavyakeza turanezerewe cyane ko turasize n'indongozi zishasha. Twebwe rero ico twosaba yuko botunganiriza bene gihugu bose bataravye nkunzi na cane bagakurikirana abo bajejwe nka cane twebwe abapfakazi turakunda guhohoterwa cyane, ugasanga tukabura iyo twitura yugiye kwitura, ugasanga nk'abafise amafaranga barakuguze, ugasanga urubanza rwawe ntiruteye imbere. Rero twosaba yuko twese bodutunganiriza maze mu gihugu hakaba amahoro, twese tukabaho dufise amahoro. Ubuvuzi biracumbagira kuko nk'ubu uhoho hariho amavuriro ari ku mazone, no kuvuga kubera kuko barayashinzemwo barashiramwo ngo mwabakoza bajya bakoza. Rero twari tuzi yuko bategerezwa ari ijisho ry'abanyagihugu. Umugabo hajya ahantu muri rya zone yacu ya Makaba imitije nta umenye iyo yazimanganiye, no kuvuga wowe ugize uraza kwivuza baca bakubwira ngo genda wigurire aha nta miti hari, ugaca usanga rero abanyagihugu bagira ingorane kugira ngo bace baza kwivuza muri komine Muhanga canke bace badugino kwivuza muri ngaha Ingozi. Aha dusaba yuko leta yodukurikirana nk'uwo musitanteri akadukurikirana mbere nabura amatara akakimenya ico kibazo bakakivugana n'abajya bayitirere bahakorera barongo yajya amavuriro bakaraba ukuntu boshobora kugihingura kugira ngo turonke imiti ijya miti ibonetse igakoreshwa nk'uko nyene bayirungitse, hakaba hari abantu bategezwa kuyigenzura. Ico nico dusaba ibodukurikiranirako. Eka n'abene gihugu bakaba batumenyesheje ko biteguriye gukorana neza n'indongozi mu kubagamburukira. Twebwe ico tugiye gukora kugira ngo dufashe muri izo ndongozi, twibaze yuko ivyo bazotubarira tuzobigendera tubikurikize, imigambi ije ku mutumba tuyigamburuke, kuko kenshi n'umurongozi amaze kuza abanyagihugu bakamugabira igihugu nikiba kibaciza. Ariko iyo mu gihugu habaye amahoro twese tukumvikana n'indongozi kuko kiba mu mahoro, tubiteze ko rero iterambere n'imigambi myiza hanyuma turonka amahoro mu gihugu tubayemo. Ego urakoze. Imbona kazoza igihugu cifashe mu 2040 giteye imbere 2060 kugira ngo intambwe yo kuba igihugu giteye imbere tuyishikeko. Bwa mbere bw'ubwo nk'abene gihugu kugamburukira indongozi zacu mu byo baba baduhimiriza, nkuba ariko baratusaba yuko buri mwene gihugu wese yotera amavoka n'imiburiburi 1000 mu itongo ryiwe kugira ngo bizodufashe gushora hanze turonka amahera y'agaciro. Iyo ni intambwe izotuma na vya bindi byose tubura mu gihugu dufise amahera y'agaciro ruca tubironka bitagoranye. Ari igiterwa c'agahawa ico naco bariko barahimiriza abene gihugu. Ubu turiko turatera mu ma pepiniere tubiba imbuto z'agahawa kugira ngo imvura itasurira tuce dutera. Ico naco kizotuma kiyo mbona kazoza tuyishikako kuko abazungu ntibazodukangisha amadevize kuko tuzoba tuyifitiye, bitume tusha tukora imigambi y'iterambere, inyubako, amabarabara, ibitaro no mu ndero, amashure yubakwe bigende neza, iterambere ry'umwene gihugu ritere riduga kuko azoba hayakora ari umuntu w'incabwenge igihugu careze acibwenge. Ikintu hamagarira abanyagihugu no mwanya nukumviza kamu kabaturongoye bakava ku marigara, bakava abariko barakora ibintu bitajanye, ariko baranywa ibiyayura mutwe, abiciye ku mariga bose bakahava bakumviriza ibyo ndongoze zimaze atubwira ndatswe bizogenda neza. Mwese mwariko muradukurikirana, aha ni ikiganiro intwaro nziza cy'uyu munsi kigarukiye, naho ubutaha. Ukenyerezi gumehe barundi twese umutima turwanya akarenganyo n'uburyarya bidutesha kuba Burundi. Itwivuna basi amajambo